Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije twongeye kunezerwa no guhura namwe biciye kuri runo rubuga na cyane muri iki kiganiro Go Deep. Tubahaye ikaze. Ubushize twarangirije ku murongo wa 17 bivuze w'igice ca 12 bivuze ngo igice twarakimaze. Uno munsi dutangurana n'igice ca 13 c'igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Tubibutse ko ntaryo tudahengeshanya kubasaba ngo umuntu ayumvirije ikiganiro agisangiza abandi. Uwumvise kino kiganiro ari bwa mbere nawe tumusaba ngo asubire inyuma arabe ibiganiro bindi twatanguye gukora guhera kuco twise episode ya mbere ya kabiri kuduga gushika kuri iki tugeze ko uno munsi. Murumva ko tumaze kwiga ibitari biki, nawe ntagifatira aha twama tuvuga ko yorosanga yubatse inzu itagira umushinge, ahubwo asubira inyuma agitangurire mu ntangamarara hanyuma z'igice ca mbere ca kabiri, ariko abanja kumviriza niki ni vyiza kugira ngo kimuha inyota yo kuja gukurikira ivya hariya handi twamaze kurangiza. Turashimira koko abantu bakomeje gukorana natwe kandi n'abandi bavyifuza turabahaye ikaze. Ubwo rero iki gitabo nkuko bizwi muri iki kiganiro Go Deep ni gitabo tuzatwiga cy'ivyahishuriwe Yohana, umwigisha ni Aimé Casimir HARERIMANA. Ariko kandi hariho kindi kiganiro turiko dukora twigishwa na mwarimu Yoshua Ndayizigiye atwigisha igitabo cy'ivyahishuro, igitabo c'abikorosayi. Ivyahishuriwe Yohana ni mwarimu Aimé, c'abikorosayi ni mwarimu Yoshua, ariko haruhande hari ikiganiro kindi ciswe isoko cy'ubuzima dushikirizwa na mwarimu Ciza Pierre. Ico naco turakibatumiriye kumugikurikirane, na cyane ko ari ikiganiro cigishijwe mu Giswahili mugabo kigasigurwa mu Kirundi. Bivuze ngo ntamvo nimwe uwumva Kirundi arumva ivyavuzwe, n'uwumva Igiswahili nawe arumva ivyavuzwe. Ntamvo nimwe rero yo kutumva ubutumwa kubera izo ndimi zose zizazikoreshwa. Nta wuzi ko mu minsi iza n'igifaransa n'icongereza tutazoshiramo. Imana ibahezagire. Kaze mwarimu. Murakoze cyane. Uwe neza. Tumerewe neza, turashima Imana. Nta feedback mfise ku by'ibiganiro biherutse. Uretse ko nibutse ko hari umuntu yigeze kuvugana n'umwe mu bo dukorana amubaza igituma twatevye gutanga ibiganiro. Yari abikuye sinibuka umwigisha yari yigishije mu rusengero, yari Pasteur Augustin Sindakiraho mu Kamenge. Iyo nyigisho yayigishije rero avuga ku vy'igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, uwo muntu yari mu rusengero. Aca inyigisho irateba kuja, kimaze guteba kuja ko niho yavuyemo nawe aravuga ko iki gikaniro agikurikirana. Burya kijya gikorokeyeko naho no bandi kwivura ngumana amatsiko ko nshitse aho ngiye nca numviriza ikiganiro tikijya gitabo ndagikunda. Ubwo rero uretse ico nta kindi sinzi mwebwe. Iyo ni commentaire nziza, birerekana ko abantu bamaze kudukurikirana kuva mu ntango barumva ko hari ibindi bintu baba bakeneye. Hakurikira iki? Kwiki kiriko kiraba hakurikira iki? Bakagira amatsiko. Turatumira n'abandi kugira ibi bintu babikurikirane. Twaravuze ko iki gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana ari gitabo gihishuwe, ari gitabo gitahuritse, atari gitabo kimeze nk'uko abantu bose benshi bama yumvira ngo ni gitabo kigoye kidashobora gutahurika. Ariko iyo gikurikiranye uratahura icimana yari kwiravuga. Je nibuka nyene tuza twiga mu biganiro vyaheze ko mwavuze ko gihishuwe gitandukanye n'igitabo ca Daniel, aho we yabwirwa ngo shira kwishashara. Daniel yabwiwe ngo shira kwishashara. Si vyawe kumenya. Yari yagize amatsiko kugira menye ivyo bintu. Ariko kuko nticari gihe ciwe. Imana yari yabibikiye twebwe. Abiki gihe ni gihe cacu. Yesu ntihari bwagere kwa hishurwa, ariko noneho Yesu yarahishuwe. Twaramubonye ingene yahishuwe, turabona atubwira ivyabayeho, atubwira ibiriho nibizobaho. Kandi ivyo vyose
ni ibintu bitwemeza neza, bitwereka neza ko Yesu ari Imana 100%, kuko Yesu azi byose. kandi iki gitabo je nonongera ko aho je nzansubira inyuma polepole, ego nibutse ko iki gitabo nshobora kucita igitabo cyo muri iki gihe cyacu, kubera ko nisunze ko hari ibintu by'inzige twashizemwo zisha bijanwa n'ibintu by'amabombe yari karaterwa muri Ukraine na hehe. ego bivuze ngo cyaravuze ko byarenganye no muri ibi turimwe naco navyone kirabivuga ko kumbure n'ivyo twimirije navyone kikabivugako, nk'uko twabibonye mu ntangamara ruravyibuka. ego twabonye ingene iki gitabo kitubwira ivyariho, ivyabayeho n'ibizobaho. ego imbere rero yuko inzamba y'Imana ivuga, n'imbere ko Yesu amanukana n'ishengero aje kuganza, Satani akabohwa kugeza kumara imyaka 1000, no kubandanya gushika kwizuka ry'abantu bose, aho azoca haba imanza, Satani agaca atererwa mu kiyaga ca kumuriro n'amazuku, n'abantu bose bamukurikiye. Niri reresi Yohana yari kwarabona mu kizinga ca Patmos, yabibonye nk'ifilme. Yesu yaraje arabimuha nk'ifilme, hanyuma kandi amutegeka no kuvyandika kugira ngo abishikirize abagurano b'Imana. bivuze ngo we yavyandika abibona, abibona nk'uko umuntu abona filme. kandi kitwemeza ko ibi Yohana yeretswe ari ukuri, nuko hari ivyo yeretswe mu gihe cyavyo byamaze gushika mbere bikarengana. hakaba rero n'ivyo yeretswe turimwo, akarorero nibi yabona vy'inzige, ingene zigenda ari inzige zifise ubumara mu mirizo, iyo zikuriye twarabibonye ingene twabigereranije n'izi ntambara ziriko ziraba, aho abantu bashobora guhagurutsa drone 200 zose zigenda zitera amabombe, kandi muri ayo makano arekura amabombe agiranywa n'imirizo ya zanzige zakomorana zikaba zirimo ubumara, kandi ko n'ayo mabombe abashikiriye abagirira nabi. rero ivyo turimwo, ibi turiko turavuga twebwe deja tuza tubirimwo. niyo mpamvu bene data mudukurikirana, umuntu adakwiye gusamara, umuntu akwiye kubera amaso ubugingo, kuko ivy'Imana yavuze biri hafi gushika. Imana ibahezagire. amina. Reka dusenge hanyuma dutangure n'igice ca 13. tugomba dusenga Imana duce tutangura n'iki gice. Tubibutse kandi ko ari go deep igira 40. Imana ishimwe. Mana turagushimiye, ingene uri Imana nziza, Mana igenda idufata ukuboko, Mana igenda idushoboza. Turi hano Mana kugira ngo tuvuge ijambo ryawe nk'uko wadutumye, kandi umuntu wese ashaka, umuntu wese abigomba akaryakira akaryemera, rimuhindure kuba umwana w'Imana, kandi rimufashe kugira ngo ntazobone ibi vyago, rimufashe abone ibihe vyiza vyo guhunga ibi bihe bibi isigiye kubona, aronka uburyo bwiza bwo guhungira muri Yesu. Urakoze Mana, udufata ukuboko kandi udushoboze muri vyose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Twarabonye ubuheruka aho twarangije igice ca 12 ciki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, tubonye ku murongo waho wanyuma twarije kwa 17 ingene Satani abonye Abisirayeli bamusize, abonye barose ubutabazi, ingene yaciye ahindukira abandi bari basigaye bitondera ivyagezwe n'Imana, kandi ngo abantu bari bafise ibishingira intahe Yesu Kristo. Twarabonye rero yuko gusambura Isirayeli bimunaniye,
yahisemwo uruvyaro rw'uwo mugore rukurikiza ivyagezwe vy'Imana kandi bari bafise intahe nziza. Mu gice ca 13 nk'uko twabibonye tubandanya muri rwa rukurikirane turiko turabona gushika hariya mu gice ca 14. Intangamarara rero y'iki gice ca 13 tubonamwo intumbero ya Satani. Mu bisanzwe Satani intumbero yiwe yamye ari imwe, yamye agomba kuba Imana. Nk'uko tubisoma mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya 14 umurongo wa 13 n'uwa 14. Kuva rero igihe Satani abonye ko ivyo bidashoboka, ashaka kugerageza ikindi kigira kabiri, naco n'ukwigana Imana kugira ngo ashobore guhenda bamwe bamwe biyumvire ko Satani yahindutse Imana mu gihe c'imisi mibi y'amagume. Satani rero azokwigana nawe ashireho ubutatu, azogerageza gukoporora ivyo yabonye ku Mana, kuko Imana arazi ko iri mu butatu: Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mpwemu Yera. Mu gihe rero c'imisi mibi y'amagume azogerageza kuvyigana ubwo butatu bw'umugwanizi buzoba bugizwe na Satani na Antikristo hamwe n'umuvugishwa w'ibinyoma. Mu gice ca 12 twamaze kubona ivyerekeye Satani, umuntu wa mbere w'ubutatu bwa Satani. Mu gice ca 13 naho turabona ivyerekeye Antikristo n'umuvugishwa w'ibinyoma. Umurongo wa mbere w'iki gitabo havuga ngo mpagarara, canke mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo mpagarara. Muri Bibiliya yacu handitse ngo gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga. Mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga gifise imitwe 7 n'amahembe 10. Imitwe 7 ku mahembe yacu hariho imigara, canke mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo hariho ibitsibo 10. No ku mitwe yacu hariho amazina y'amarogotano. Ego turaza kubibona. Mpagarara canke gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga, mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga. Mu mvugo y'ururimi rw'Ikigiriki iryungane ngo mpagarara ku musenyi wo ku kiyaga vyavugwa ngo ahagarara ku musenyi wo ku kiyaga, kandi nivyo biri mu gice ca 12. Mu murongo wa nyuma w'igice ca 12 turasoma ahantu ikiyoka arico Satani cari gishavuye kigaca kija gutegura intambara. Hano rero mu gice ca 13 ku murongo wa mbere tubona ko gihagaze ku musenyi wo ku kiyaga gihamagara igikoko, naco kikaba ari Antikristo. Ijambo ikiyaga iyo rikoreshwa muri Bibiliya riba rishaka gusobanura ibihugu canke rishaka gusobanura isi. Ibihugu vy'abanyamahanga atari abayuda bo kw'isi. Nkuko tubibona muri Zaburi 65 n'umurongo w'indwi, gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya 9 n'umurongo wa 5, gitabo c'abavugishwa n'Imana Yeremiya 51 ku murongo wa 42, n'igitabo c'abavugishwa n'Imana Daniel 7 n'umurongo wa 2. Ijambo igikoko mu Kigiriki ni terion, kandi bisobanura igikoko c'inkazi co mw'ishamba. Ico gikoko rero ni Antikristo, kandi ciburutse kiva mu bihugu vy'abanyamahanga vyo mw'isi. Iyo rero twumvise iri jambo rivuga ngo gihagarara kivuye mu kiyaga, biraboneka ko ciburutse cihishuye gisohoka kivuye mu bihugu vy'abanyamahanga bo kw'isi. Muri Daniyeli agereranywa n'agahembe gato. Usomye Daniyeli 7 umurongo w'8, uwa 20, uwa 21
wa 24 n'uwa 25 umwami akora ivyo yishakiye. Daniyeli 11 n'umurongo wa 36 segaba umuganwa azoza. Daniyeli 9 n'umurongo wa 26 mu cete c'Abitesalonike igice ca kabiri yitwa umuntu w'umugarariji w'icaha. Nkuko tubibona mu cete ca kabiri Paulo yandikisha ingero g'Itesalonike 1 ku murongo wa 3 n'umurongo wa 4. Gifise imitwe 7 n'amahembe 10 nkuko bidondaguwe gutyo nyene muri Daniyeli 7 umurongo w'7 gushika ku murongo w'8. Mu vyahishuro Yohana 17 cenda kugeza ku murongo wa 14 iyo mitwe 7 n'amahembe 10 birasobanuwe. Imitwe 7 ni misozi 7. Iyo misozi iri mu bwami Antikristo azoba yicayeko. Mw'isezerano rya kera nk'uko biri hano imisozi yakoreshwa zari inkomezi z'isi canke ubwami bw'ubwami. Mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya 2 n'umurongo wa 2, Yeremiya 51 n'umurongo wa 25, no mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Daniyeli 2 n'umurongo wa 35. Mu vyahishuriwe Yohana 17 n'umurongo wa 10 Yohana avuga ati ubwami butanu muri ubu bwaramaze gusenyuka, nabwo n'ubu n'ubwami bwa Egiputa, ubwami bwa Siriya, ubwami bwa Babuloni hamwe n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi hamwe n'ubwami bw'Ubugiriki. Ubu bwami nyene hano bukaboneka no muri Daniyeli igice c'indwi. Uyu munsi rero ubwami bumwe muri ubwo bwami bw'Abaroma buboneka ko ari bwo mu gihe ca Yohana. Ubwami bw'Abaroma bushasha bwa Antikristo bwoba butaramenyekana neza. Amahembe 10 n'abami 10 batwara ubwami bw'ibihugu 10 vyishize hamwe, akaba ari bwo bwami bw'Abaroma buvuguruwe nabwo Antikristo azovamwo, ari nawe azoca aganza isi. Ngaha rero abahinga baravuga neza ko ubu bwami ahantu bavuga cyane haboneka neza ukurikije ibi vyanditswe n'ubwami burongowe muri Union Européenne. Ku mahembe yaco hariho imigara 10 canke hariho ibitsibo 10. Mu Kigiriki 10 cerekana ibintu bikwiriye vyuzuye neza. Ijambo ibitsibo canke imigara mu Kigiriki hakoreshejwe ijambo rivuga ngo diademe, kandi rishaka kuvuga ivy'igitsibo cambikwa umwana w'umwami aganza. Ivyo bihugu 10 vyishize hamwe biri musi y'ukuganza kwa Antikristo, nivyo bizoca biganza isi. No ku mitwe yaco hari amazina y'amarogotano. Ijambo amarogotano riva muri vuga kurogota, naho mu Kigiriki akaba ari ijambo bakoresheje rivuga ngo blasphemeo, risobanura kuvuga weruye ufise n'intumbero yo gutukana. Umurongo ugira 2 uvuga ngo ico gikoko nabonye casa n'ingwe, amajanja yacu yarameze nk'ayidubu, akanwa kaco kari kameze nk'akintambwe, ca gisato kigiha ububasha bwaco no kuja ku ngoma canke ku ntebe yaco n'ubutware buhambaye. Ico gikoko casa n'igikoko nabonye yari Antikristo, n'ubwami bwiwe bizosa n'ubwami bw'umwami bukomeye kandi bumaze
igihe buriho. Casa n'ingwe muri Daniyeli igice c'indwi n'umurongo wa 6, ingwe yerekana ubunyarutsi bw'ubwami bw'Ubugiriki bwatangujwe n'umwami ahambaye yitwa Alexandre Mukuru canke Alexandre ahambaye. Amajambo yacu yari ameze nk'ayidubu. Mu gitabo kandi cyavugishwa n'Imana Daniyeli igice c'indwi n'umurongo wa 5, idubu yerekana inkomezi. Idubu yerekana inkomezi z'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Kandi akanwa kacu kari kameze nk'ak'intambwe. Mu gitabo cyavugishwa n'Imana Daniyeli igice ca 4, intambwe yerekana ugushigwa hejuru n'inkomezi z'ubwami bwa Babuloni. Ca gisato kigiharera ububasha bwacu, ikigeretse kuri ubwo bwami bwa Antikristo bufise inkomezi zifatanye n'ubwami bw'ubwami bumaze igihe, nk'uko bufise n'inkomezi kama zidafiswe buhabwa na Satani. Ubu buzoba ari ubwami bw'ubwami bukomeye mu isi butari bwigere bubaho. No kuja ku ngoma yacu canke ku ntebe yacu n'ubutware buhambaye. Iri jambo intebe mu Kigiriki ni tronos. Tronos bisobanura ngo ingoma. Iri jambo ubutware mu Kigiriki hakorejwe ijambo rivuga ngo exousia. Naryo rikaba risobanura ubukuba, ubushobozi bwatanzwe. Antikristo rero azohabwa na Satani ubushobozi n'inkomezi kugira ngo ashobore gukora ivyo. Umurongo wa 3 havuga ngo muri ya mitwe yacu mbonamwo umwe usa n'ukomeretse, akagirire uruguma rwocishe rurakira. Mu Kigiriki bavuze ngo mbonamwo umwe usa n'ukomeretse uruguma rwo kucica. Isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira. Muri ya mitwe 10 mbonamwo umwe usa n'ukomeretse uruguma rwo kucica canke akagirire. Mwibuke yuko ic'Imana ikoze cose Satani agerageza kucigana. Twamaze kubona uburyo Satani yiganye ubutatu bw'uburiganya. Ubu naho yiganya urupfu n'ukuzuka vy'ugwigano nyene vyo kuri Antikristo kugira ngo ashobore kubesha isi kugira ngo imukurikire. Turazi ko urwo rupfu n'iryo zuka ari uburiganya, kuko n'Imana yonyene sa ifise ubushobozi ku bugingo n'urupfu, nk'uko tubibona mu gitabo c'Itanguriro 2 n'umurongo w'7, no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 2:3 n'umurongo wa 6. Uruguma rwocishe rurakira. Uruguma rwo kwica mu yandi majambo n'urupfu rwihuta. Antikristo azoboneka nk'uzutse avuye mu bapfuye. Isi yose rero ikurikira ico gikoko bagitangarira. Isi izotangarira izuka ry'umurongozi mukuru wayo ariwe Antikristo. Mwibuke ko Abisirayeli benshi batemeye Yesu. N'igihe yaza ntibamwemeye. Bari mu bantu n'ubu bakirindiriye ko Mesiya wabazoza. Kubera iki batamwemeye none? Igituma batemeye Yesu n'ubugarariji. Ariko kandi hari impamvu imwe nziza ku banyamahanga. Kubera ko y'Abisirayeli bemera Yesu bagaca bamwemera,
byari bigoye ko ubutumwa bushika ku banyamahanga, ariko igihe banka Yesu ubutumwa bwiza bwaciye bushika no ku banyamahanga, natwe duca tuboneraho. Bibiliya rero ivuga ngo twebwe kera nta bantu twarimwo, twari tudafise Imana rurema, kuko Imana yari y'Abisirayeli. Twabitomboreyemwo twarabiprofise. Yego. Ariko nubwo bimeze uko, barafise isezerano ry'Imana. Nico gituma no muri aya magume twabonye ko Imana izobahungisha, izobacira icanzo, izobaterura ku mababa ikabajana ahantu ho kunyegezwa, kubera isezerano Imana ifitaniye na Aburahamu. Iryo sezerano Imana irarikomeza, n'ubu izorikomeza kuri abo bantu b'Abisirayeli. Ico gihe rero Antikristo azokwigira nk'uko ari Kristo yapfuye akazuka, kugira ngo bikunde ashobore kuzimiza abantu benshi bamukurikire. Ku murongo wa 4 havuga ngo batazira ico gisato bagisenga, kuko cahaye ico gikoko ububasha bwacu. Batazira kino gikoko bagisenga bati, ninde ahwanye n'iki gikoko, kandi ninde ashobora kukigwanya? Batazira ico gisato bagisenga, kuko cahaye ico gikoko ububasha bwacu. Ukuzuka rero kwa Antikristo kuzotuma abantu bo kw'isi batazira. Mu Kigiriki bakujambo rivuga ngo proskuneo, bisobanura guha icubahiro canke kubaha ico kiyoka arico Satani. Ntaco bizoba bitwaye abantu kuba ubushobozi bwa Satani aribwo buzoba bwatumye Antikristo azuka. Batazira kino gikoko bagisenga, nuko bazosenga Antikristo bavuga bati, ninde ahwanye n'iki gikoko? Umunezero wabo n'ugutangara biboneka mu gisagara cabo. Mbega ninde yogereranywa na Antikristo? Nico bazoba bariko baravuga. Ninde ashobora kukigwanya? Guhimbaza Satani na Antikristo biremejwe atagatotsi biciye mu ngimba. Ibi bijana n'inyigisho, hari inyigisho ziriho izo bita nyeteshi, avuga ati ubushobozi buzana uburenganzira. Antikristo rero azemererwa kuba igisirikare ciwe gikomeye. Umurongo wa 5 havuga ngo gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ivyo kurogota, gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42. Gihabwa na hano biragaragaza neza ko ubushobozi bwa Antikristo azobuhabwa na Satani. Akanwa kavuga ibihambaye n'ivyo kugororoka, akanwa kavuga ibihambaye n'ivyo kurogota. Ikintu nk'iki rero naco nyene kiravugwa no muri Daniyeli igice c'indwi n'umurongo w'8. Antikristo azohabwa ubumenyi n'ubukuba bwo kuvuga cane ibintu vyuzuyemwo amasezerano n'inyigisho z'ibinyoma. Ikigeretse kuri ivyo ni imyiyamamazo ijana ikuzimu. Imvugo ziwe zizoba zuzuyemwo amajambo y'amarogotano azoba atumbereye gucafuza icubahiro c'Imana. Gihabwa ubushobozi bwo gushishikara amezi 42. Iki kiringo ni kimwe kivugwa amagume azomara imisi 1230, imyaka 3, aho Antikristo azohabwa ubushobozi butaziganije.
umurongo ugira gatandatu niwo turangiriza ko inyigisho z'uno munsi muri iki gice cya 13. Havuga ngo giteranura akanwa kaco kirogota ku Mana, kirogota no ku izina ryayo, kirogota no ku ihema ryayo, no kubaha no kubaba mu ijuru. Giteranura akanwa kaco kirogota ku Mana. Intumbero yo kuvuga amajambo y'amarogotano nukugira ngo yankisha abantu Imana. Kirogota no ku izina ryayo. Mu gihe ca Bibiliya izina ry'umuntu ryaba ryerekana inyifato yiwe n'inkomoko yiwe. Antikristo hano ashobora konona inyifato y'Imana. Kirogota no ku ihema ryayo. Antikristo ntazorogota ku nyifato y'Imana gusa, azorogota no ku nzu yayo no gusengeramwo. Azovuga amajambo acyoza cyane ugusenga Imana kukuri. No kubaba mu ijuru. N'ababa mu ijuru ntibazohara kuri ivyo bitutsi vya Antikristo. Abavugwa hano bo bari babandi bazoba bakijijwe muri cya gihe kizoba ari icamagume. Bazoba bishwe na Antikristo, ariko ubu bakaba bari mu ijuru munsi y'igicaniro. Ivyahishura Yohana 6:9. Yashobora kuba yo bavuga ko amajambo nkaya. Itegereze aba bantu bakoreye Imana, narabishe none raba ubu ntaco barico. Igihe cyose twibuke imisi yose ko Satani yanka Imana, kandi muri ubu buryo nyene niko yanka n'abana bayo. Naha turangirije inyigisho z'uyu munsi. Biraboneka ko nkuko twabibonye ko Satani yamagenda yigana, yamagerageza gukopya ivy'Imana yakoze. Ubu rero amaze kubirengera, amaze kubona yuko yashoboye no kugerageza kwigana Kristo yazutse. Ubu rero hageze aho atangura gutyoza Imana, agatuka Imana, akarogota ku Mana, kubaba mu ijuru no ku bantu bayo. Kuko Satani umugambi wiwe wo kuba Imana umaze kwanka, n'ubu aracagerageza kugwanya Imana. Biraboneka rero ko abantu bazobona ibi vyago nk'uko twama tubisigura, n'abantu bazoba basigaye mu isi, n'abantu batazokumva inzamba. Kandi ikintu kizotuma abantu batumva inzamba nuko bagamitse amazosi, bakanka kwizera Yesu n'umwami, ngo ababere umwami, ngo abarongore, ngo abaganze, ngo abe umwami n'umukiza wabo. Abo barafise urubanza n'Imana, kuko ntibazokumva inzamba y'Imana. Twagomba rero dutumirire muntu wese udukurikirana. Birashoboka ko utarafata ingingo, ucibaza ko bizoba ari ibintu bisanzwe, ucibaza ko ibintu bizogumuku, ariko twagomba tukubwire ko wari ugifise amahigwe yo kuronka ubutumwa bwiza nk'ubu, ko wari ugifise uburyo bwiza bwo kumva icyo Imana igomba ku bantu bayo ko ari ukwihana. Wari ukwiye gufata ingingo bicitwa uyu munsi. Yesu nawe ariteguye kugirira imbabazi no kwandika mu gitabo c'ubugingo, ugahinduka umwana wiwe, abumvise amajambo y'Imana. Imana ibahezagire. Amen. Bakunzi ba Nema Gospel TV, nta kindi numva bise norenza ko uretse kubashimira. Ariko kandi twama twabisavye ngo uwumvise ko hari ico aronse mu kiganiro agisangiza abandi. Biraryoshe kumva ko ikintu wafunguye ukumva kirakuryoheye ugiha ko mugenza wawe. Ijambo ry'Imana ryo rero carivuga ngo umuntu yahawe akaryo ko gukora iciza ntagikore, ngo bice bitinda bikamuhindukirira icaha. Murabe rero ntimuzosange muza mucumura, kandi mucumujwe n'ibintu bitari kubacumuza. Umwami Imana abahezagire, naho ubutaha mu kiganiro kindi
mugira amahoro.